abantu bagumanye n'Imana babonye intsinzi, abantu bagumanye n'Imana babona ubutabazi. Gumana n'Imana naho waba ushonje, naho waba ukenye, naho waba ugwaye, naho waba uri mu majambo, naho waba uraye ubusa, naho waba ugwaye ingwara uri ku mfiro, gumana n'Imana mwene data. Turabahaye kaze mwebwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Jewe ndakibashikiriza nkaba nitwa Pastor Nduwimana Joseph. Namashimwe n'umunezero ko dusubiye kuronka ingene dusura kuganira kubw'ijambo ry'Imana cyane cyane mu uyu mwaka mushasha w'ibihumbi 2022. Kaze ubabera umwaka wo kuroranirwa, umwaka wo kugirirwa neza n'Imana. Turabasabiye kuroranirwa mu buryo bukomeye cyane. Ikiganiro ugusenga guhindura ibintu ndipfuza kurikirana bose ko uyu mwaka uzobabera umwaka wo kwaguka, kandi ukababera umwaka w'intsinzi, kandi ukababera umwaka wo kwinjira mu masezerano. Imana ishimwe cyane. Rero reka dusome ijambo ry'Imana tugiye gusangira, kandi ndakwipfurize ko ari ijambo rigiye kugufasha mu uyu mwaka wa 2022, ari ijambo rigiye kukurongora kandi rikagushikamisha cyane. Imana impe gutahura, utahurira ijambo kandi urigendere. Kandi nariko nipfuza ko uyu mwaka nyene by'ukuri nipfuza ko uzoba umwaka w'intsinzi ku buzima bwawe. Ugerageze rero urungikire inshuti n'abagenzi kugira ngo iri jambo ribagirire umumaro. Turisoma hariya muri Bibiliya igitabo ca Luka igice ca 24 ku murongo waho wa 29. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yesu Kristo, Luka 24 ku murongo wa 29. Reka dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu. Baramugobera bati, gumana natwe kuko bugira bwire, kandi umunsi urakuze cyane. Imana nishimwe. Niri jambo adusoma abantu babiri barabigishwa bagendanye na Yesu, batazi ko bariko baragendana na Yesu. Bibiliya ivuga ngo bafata urugendo, abigishwa babiri baja Mawusi, batazi uwo bariko baragendana, ngo bagenda bayaga bavuga amakuru y'umwami Yesu. Bageze mu nzira bacika intege, baradendebukirwa, bararuha. Mbere ngo bagera mu nzira barabwirana, umwe abwira mugenzi we ati, mbega usavye indaro ngaha, nturamenya amakuru y'ivya Yesu? Kandi Yesu ngo yari kumwe nawe. Bagenze bafashe urugendo, Yesu yagendanye nabo. Bibiliya ivuga ngo abahisha mu nyonga zabo ntibashobora kumubona. Bibiliya ivuga ngo abasuka kuruhumyi, cyangwa se ngo amaso yabo abakuruhumyi, ntibigera bamenya ko bari kumwe na Yesu. Baragenda bageze mu nzira, niho batanguye kuganira, basubira baganira, kandi Yesu ngo yari kumwe nawe. Reka ndakubarire ko ushobora kuba uri mu rugendo kandi wibaza ngo mu bihe uri kuracamwo by'ingorane. Bibiliya ivuga ngo bagira ahantu bacika intege, baradendebukirwa, bumvise amakuru yabaye kuri Yesu. Baravuga ngo hari umwami Yesu, uwo muntu yari umunyenkomezi, ariko baramufashe, baramubambye, bamugiriye nabi, kandi ngo yari afise misiyo yo gucungura abantu. Ntibamenya yuko igikorwa cyamuzanye yagikoze. Ariko ijambo ndiko shaka guhagarara ko niri ngo agera ahantu bonyene ngo arabiyereka. Imana ishimwe. Reka ndagusabe mu uyu mwaka w'ibihumbi 2022 umwami Yesu akwiyereke, usubire kumubona. Bibiliya yambariye ngo mu maso yabo habakuruhumye, ntibamenya ko bariko baragendana. Birashoboka kuri kurasenga utazi ko Imana iri kumwe nawe, ariko uyu mwanya kubw'ijambo ry'Imana, Imana inshoboze, ndasabye favere y'Imana. Haleluya. Favere y'Imana igukure kuruhumye goba ruri ku maso yawe, usubire guhishurirwa ubushobozi bw'umwami Imana. Ngo ako kanya nyene Bibiliya ivuze ngo bamaze kumubona baca barakanguka, ngo agomba kuberangana ngo agende. Bibiliya yambwiye rero kuri ijambo nshaka ko tuhagarara ko cyane ku murongo wa 29, ngo baramugobera bamusaba ati, mwami Yesu gumana natwe. Haleluya. Niri jambo ngomba ko nawe ukwiye kugobera Imana mu bihurimwo, mu bihe by'amagaragezwa. Gobera Imana, ugumane n'Imana. Ndakwipfuriza kugumana n'Imana. Abantu bagumanye n'Imana babonye intsinzi, abantu bagumanye n'Imana babona ubutabazi. Gumana n'Imana naho waba ushonje, naho waba ukenye, naho waba ugwaye, naho waba uri mu majambo, naho waba uraye ubusa, naho waba ugwaye ingwara uri ku mfiro. Gumana n'Imana mwene data.
haleluya haleluya haleluya. Niwagumana n'Imana uzobona impinduka. Birashoboka yuko hari ibyagutandukanije n'Imana. Satani mu kukugira nabi agutandukanya n'umunyabushobozi akagufatanya na Shetani. Shetani mu kukugira nabi aguca intege muri byose kugira ngo bikunde ugumane n'abantu ataco bakumarira kwimbura mu maro, ugumane n'amajwi aguca intege. Ariko niwagumana n'Imana mw'uyu mwaka uzorangiza amahoro, uzokunguka, uzororanirwa, urugo rwawe ruzororanirwa, ubuzima bwawe buzororanirwa, akazi ukora uzororanirwa, ingendo ugenda zizoshika amahoro. Ndagutangariza mwene data, gumana n'Imana muri byose. Haleluya. Mana ndasengera umuntu kugira ngo agumane nawe. Birashoboka ko hari abantu batanguranye nawe mugabo mw'iyi misi bamaze kuvana nawe. Birashoboka ko hari abantu basezeranye nawe ko bazogumana nawe mu bihe bigoye, ariko iyi saha hari amajwi ariko arabatandukanya nawe, kandi aho baba bashikiwe no kunanirwa, kandi aho baba bashikiwe no kuneshwa. Uwera wa Isirayeli Mana nkorera, reka aba bantu bagumane nawe mu bihe byose bariko baracamwo. Urakoze Mana, abagumanye nawe babonye intsinzi. Nditeze igitangaza ko bagiye kugumana nawe muri byose mu izina rya Yesu, amen.